hashemagizwe izina rihoraho ry'umwami. Turumva tunezerewe cyane duhimbawe kuko yatwemereye mu buntu bwiwe buhoraho gushika kuri uno munsi, gushika muri kino gihe, igihe ngirakamaro cyane, kino gihe ciza cyane, kuko umwami ava mu bwiza aja mu bundi, ava mu kwizera aja mu kundi, kandi yaratwemereye mu buntu bwiwe gushika kuri uyu munsi, ubwo kino gikorwa we yakoze. Ubwa mbere igihe cyose cyahaciye cukuza kwa mbere ku mwami hamwe n'igikorwa cyose yakoze, kandi abantu benshi ntibamenye ico yakoze muri ino ntambuko, biyumviriye yuko atana kimwe cabaye. Hanyuma haza ukuza kwe kwa kabiri hamwe n'amasezerano yose ari ngaho kugira ngo azokogwe, kandi abantu benshi barashaka kuvuga bati oya nta na kimwe cabaye, kandi Imana yarabikoze byose. Ubu twaramaze kwinjira mu ntambuko ya nyuma, muri ino ntambuko y'ubwiza umwami aho azoshemagezwa mu buryo budasanzwe, kandi tuzobona ugukogwa mu buryo buciye bugufi. Ibintu biriko birakogwa mu buryo buciye bugufi, hakogwa kino gikorwa cyose gikomeye cyane yaje arakora, kuko we ntabwo azoreka igikorwa ciwe ngo agicire hagati, ariko ku iherezo yarasezeranye yuko ubwiza bwo hanyuma bw'ino nzu buzoba ubw'ikirenga kurusha ubwa mbere. Nuko rero ni twebwe duhamagariwe kubona ubwiza bw'ikirenga. Nico gituma dukeneye kuba abantu Imana yogumiza mu buntu bwayo, mu mbabazi zayo, amaso yacu akanuye cyane kugira ngo tubone ibintu bikomeye cyane Imana ifitiye kino gihe kirimwe amahirwe menshi cyane Imana yemereye wewe nanje kubamwo. Turashimira umwami kubw'ivyo. Hashemezwe Imana, ni byiza. Turashaka turi ngaha kurungikira intasho zidasanzwe aha muri Guatemala, kurungikira intasho mwenda atamukundwa inshuti Revera Jose Benjamin Perez wa Puerto Rico, n'umunezero n'akamwemwe amenya yuko tunezerewe, duhimbawe kubw'igikorwa Imana iriko irakora muri kino gihe. Imana imuhezagire kandi mukoreshe cyane, ndetse cyane gose. Murashobora kwicara bene data. Turiteze jewe umwitwarariko wanje no kubasomera zino pourcentage ibikorwa byose biriko birakorwa ku ihemwa, nanje nivyo nkora kugira ngo sintwara umwanya. Inyigisho tuzanirwa na mudata Jose Benjamin Perez. Ndibaza yuko mwebwe mwese mufise zino nyigisho. Uguka kwa gatatu amwe n'umwiteguro wacu, ubutumwa twabwiwe na mudata Jose Benjamin Perez ejo. Mwese murabufise? Ngaha ntibabutanze. Murabufise nivyo canke ntabwo mufise? Ntabwo mufise, ni byiza. Ariko ndizera ko Eduardo ubu ntabwo mfise, ntabwo uratanga kugeza n'ubu. Oya, ntiwabugwijije? Bariko barabugwiza, ariko ni bumwe bwejo. Buno butumwa ni bumwe bwejo, ariko nimba imbere yo kugenda mushobora kubujana, nobahanura ko mwokwiga buno butumwa bwitwa ugukwego kwa gatatu hamwe n'umwiteguro wacu. Murabona turi muri no ntambuko yo kwitegura.
mwenda data yandugikiye icanditswe ndibaza yuko ari mu gitabo c'imatanije hoba ari nko ku rupapuro rw'amajana 339 amajana 340 ngaho mu gitabo c'imatanije. ni inkuru mwenda data Branham yari karavuga. iyo nkuru yoshobora kuba ari nziza. yari umusore agiye kurondera umugeni, yari umwana w'umukire akomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe. yari afise ibitungwa byinshi, afise impongore nyinshi mu gice cyose. niwe yatanga inyama muri ico gihugu cyose. yari umuntu atunze cyane. uwo muhungu wiwe yari kararondera umugore. wewe mwendata Branham aravuga iyo nkuru yuko igihe bashika aho ku ruhongore rwa mbere aho bari bagiye gusuzuma ngo araba ko bameze, umwana wiwe bari bajanye abigeme bose beza, bose bari bateguye byose kuko bashaka kumwigarurira. ariko we muri bo yabonye ubwishime bwinshi, amanyama menshi, ibintu byinshi bitari byiza. aravuga ati uyisuye muntu jewe ndiko ndarondera. aca arasohoka yaruhijwe n'uwo munsi mukuru, aca yigira hanze, aca ahura n'umwigeme. aravuga ati wewe kubera ko utari mu munsi mukuru? toya, kubera ko jewe ndiko ndakora bino bikorwa, ni jewe njejwe kubitaho ngaha, nkoza ivyombo, nkoza ibintu byose. yari imfuvyi, yari muvyara wabo, niwe yari karakora ibyo bikorwa ngaho mu rugo. nawe arihweza. ku munsi ukurikira aragaruka mwaca kibanza nyene, aramurindiriraho. aje kumena amazi acafuye, amazi mabi, aca aramubona. aramubaza ati mbega urazi gituma ndi hano? ati naje kurondera umugore. ni byiza, ariko nshaka umugore ameze nk'uko yavuze. nshaka umugore afise inyifato. ati mbega wewe ukubakana nanje? aravuga ati jewe ndi imfuvyi. niwe muntu yakora ibikorwa byo ngaho, niwe yakora ibikorwa byose byo mu rugo. bobo ntibabishobora, bobo ntibari kubikora kubera ko banka kwanduza inzara zabo n'ibindi bintu byose. ibyo byose bo ntibari gukora ivyo bintu. rero tariko wo kubakana nanje? nawe aravuga ati jewe tego. aravuga ati mu mwaka itariki runaka ni witegure, nzoza kukujana. ni byiza. wewe yaciye afata iryo sezerano, atangura kwitegura. mwendata Branham aravuga yuko bose bamutwenga bakamutwenga, ariko we akagenda aritegura. we mu buzima bwiwe kwari kwitegura, ndetse agakora mu buryo ubona buriya, akaja hariya na hariya kugira ngo agure impuzu ziwe, umwambaro w'ubukwe. hanyuma ku iherezo y'iyo nkuru ya mwendata Branham avuga yuko igihe hashe kuwa munsi yari yiteguye, yambaye umwambaro w'ubukwe, afise ishugwe, byose yabiteguye. nuko abo bavyarawe batangura kumutwenga, baramutwenga kubw'ivyo yari karakora. ariko aho baciye bamutwenga cane. mwigeme wewe uri kijuju, we uribaza yuko umuntu nk'urya yotwara umuntu w'imfuvyi nkawe? yarabinzezeraniye. murabona, ndizera isezerano yansezeraniye, azorishitsa. tiraba ukuntu yatevye, raba umunsi aho ugeze umurindiriye ntaraza. ati nubu haracasigaye iminota 5. haracasigaye iminota 5 ku isaha yambwiye.
ndazi yuko aza kuza. Iyo nkuru ya Mwidata Branham iravuga yuko bose batanguye kumutwenga, baramutwenga, mu gihe mu by'ukuri aho yaciye abona ubwo nyene haje umukogote. Umukwe ari ngaho kuri uwo mukogote, nawe rero yari ngaho anezerewe, yizigiye iryo sezerano kandi yagororotse, ashikamye. Igihe abavyara bose bariko baramutwenga, ariko igihe bamubona asimbasimba agiye kumusanganira, bose rero baciye bareka kumutwenga. Byose byari birangiye. Aramubwira ati reka tugende mu rugo iwacu. Mwidata Branham yavuze ati iyi nkuru nashaka kuyabwira ngaha imbere yuko dutangura kino cigwa. Icigwa yari kuvuga cari kimatare ca 6, ariko murabona yuko iyi ari inkuru nziza cyane kuko ni umwiteguro. Hariho umwiteguro, hariho umwiteguro utegerezwa gukorwa. Hategerezwa kuba ukuba ushishikajwe n'ivyo wasezeraniwe. Hategerezwa kuba ukwizera kukuri, ukwizera kukuri gushikamye, ukizera isezerano, nuko ukanitegura, ukagira umwiteguro gukuri. Ndibaza yuko kino gikorwa cyose twabonye muri ino ndwi, bana bantu bose batuganirije, bamye batuganiriza kuri uno mwiteguro. Aha twasozererewe namwe dataho Sebe Nkamene Perez muri iki cigwa, ugukwigo kwa gatatu hamwe no kwitegura kwacu. Iyi ni intambuko twebwe twashizwemwo muri kino gihe. Ivyo nivyo twategerezwa kuba turiko turakora. Imana idufashe, Imana itwungure ubwenge, nuko dushobore kubona yuko muri iri jambo nyene Imana yazanye biciye muri marayika wayo ntumwa, iryo jambo nyene biciye muri mpemu wayo rizodutegura. Ese vyo bityo. Amen kandi amen. Ni byiza, sishaka gutwara umwanya Revera Jose Benjamin Perez muri izi nyigisho aduha, kuko Mwidata William niwe yabihaye ngo abikore imbere y'inyigisho we ko yo dusomera iyo mirongo. Ubu rero ariko atuzanira bino vyigwa byose biriko biratubera ivy'umugisha ukomeye. Icigwa cy'uyu munsi ni ibanga ry'igitabo kizinguruye. We araza kudusomera imirongo ijanye n'ico cigwa, kandi umwami ese yodukingura imitima yacu no gutahura, kugira ngo dutahure ijambo ryiwe hamwe n'ivyo ariko arakora uyu munsi. Ndashaka gutasha no guhezagira bene data bose bo muri Amerika Latine kubw'ibikorwa bariko barakora kubw'ineza y'ihema nini Karpa Katedrale. Ariko kuri jewe icingira kamaro nuko twese twunze ubumwe muri rino yerekwa ry'ihema. Twaramaze kumenya ubuvugishwa bwose, ibintu vyagiye biravugwa n'umwami ku bijanye n'iri hema, ugushitswa kwaryo nk'uko yabivuze Mwidata William ko nitwagera ubwo twigarurira iri sezerano ry'ihema, tuzoba twigaruriye n'ayandi masezerano yose. Bisigura yuko mw'ihema, mw'isezerano ry'ihema niho rifitaniye isano n'amasezerano akomeye cyane Imana, amasezerano akomeye cyane y'Imana yose afitaniye isano n'iyerekwa ry'ihema. Atagukekeranya, hariya hari ukugaragara k'umwami mwahijya kibanza. Nuko rero ndabakeje mwese, kuko ndabona yuko Amerika Latine yose yunze ubumwe mw'iri hema rinini. Hashemezwe umwami. Turiteze yuko igikorane cyo ku mugoroba ni igikorane kiza kuba ari icibanga ku bapasiteri. Tuza kuba turi hariya
mu gasare kahariya ni byiza tuza gushobora kubona mu buryo busobanuye busesuye ibintu byose Imana iriko irakora muri kino gihe. Kandi ese yoba ari mwe mu bumami, ese yoba ari we arongora kijya gikorane, kandi abapasiteri bose bari ngaha bashobore kuhavana iyerekwa, kuko haza gutangirwa, haza kuvugirwa, haza kwerekanirwa ibyo umwami ariko arakora. Kandi wewe uri umuntu atahura. Ibyanditswe biravuga yuko abagize ubwenge bazotahura. Ku iherezo havuga yuko abagize ubwenge bazokayangana nk'inyenyeri zo mu isanzure. Nuko rero umwami atwemerere kuba turi muri iryo hanga ry'abantu batahura. Imana iduhezagire. Tudatakaje umwanya, reka duhite twakira hamwe natwe n'idata mukundwa inshuti Revera Jose Benjamin Perez wa Puerto Rico. Amen. Amen. Umwami ahimbazwa, ashemagizwa ku bw'ino migisha ikomeye cyane twarose muri ubu butumwa. Murumvise ibintu bikomeye cyane bishobora kuba abantu badaciye n'ikanda ko biriko biraba. Nkiyumvira namwe marayika yamubwiye ati gico gitabo, nawe arakirya, hanyuma aronka amabwirizwa yuko yokongera agahanura akavugishwa, no kuvuga ngo atangure kuvuga ubutumwa. Kandi we yaravuze impamvu no kugira ngo abana b'Imana nabo bajye kuri ico gitabo. Kandi murabe ibyo byose byarabaye. Umwami marayika yarahawe ico gitabo, arakirya, kandi yaravuze n'ubutumwa. Kandi twebwe twese mu kurya buno butumwa, mu kuvuga tuti amen, mu kwakira iryo jambo, tuba turiko turaronka igitabo gihesha uburenganzira. Kandi mu kuronka igitabo gihesha uburenganzira, turonka ibintu byose biri ngaho muri ico gitabo gihesha uburenganzira. Kandi umuntu atanabizi, atanabimenye, atagavye, biramuca hejuru, nkuko byavuzwe hariya ahantu runaka. Yavuze ati umuntu atagavye, nkuko na Benji yabidusomeye mu murongo ariko aratangura, yatubwiye ati umuntu atagavye birashobora kumuca hejuru. Kandi n'ibintu bikomeye cyane biriko biraba, kuko twebwe turiko turizera n'umutima wacu wose, kandi turiko turaronka rino jambo turyakira n'umutima wose. Kandi iri jambo riramaze kugera mu mutima wacu, mu bugingo bwacu. Kandi ibintu byose byagaruwe hariya biri muri wewe no muri jewe, biri muri twebwe. Murabona, ubu hasigaye intambuko yo guhinduka, ukugaragazwa kw'ibyo byose ni intambuko, niyo ntambuko turi mwubu muri uyu mwiteguro, nkuko tubibwirwa na Mwendata Branham ku rupapuro rw'amajana 340 mu gitabo cimatanije. Kurya mwigeme hariya wewe yarizeye, avuga ko we yizeye ijambo ry'urya musore, ko yari yamubwiye ati ku itariki runaka nzoza, niwitegure mu mwaka nzogaruka hano. Nawe ubwo mwigeme yaciye atangura kwitegura, aranigana, arizera, yipfuza uwo mwanya ko yoshobora guhura nawe. Kandi ubuzima bwiwe bwose yaguma yiyumvira kuri ibyo, yarashingiye kuri ibyo, yitegura, asenga, bisaba. Ngiye rero natwe intambuko tugezemwo, ubwo kwego kwa gatatu hamwe no kwitegura kwacu. Iki nico cigwa twabwiwe ejo na Mwendata muvukanye Revera Jose Benjamin Perez. Kandi ni vyiza, birabereye yuko mwese mwamubifise mukabitwara vyanditswe. Kandi Imana yo twemerera kwakira ibintu byose biri ngaha.
ugukwego kwa gatatu hamwe n'umwiteguro wacu. Mbega niki kizodutegura? Ni ijambo ryiwe, mpwemu wiwe, mpwemu w'umwami. Kino gikorwa Imana iriko irakora ni igikorwa gikomeye cyane, kuko ni igikorwa c'ukwitegura. Dutegerezwa gutahura yuko turiko turaba mu mwanya mu gihe gikomeye cyane ciza cyane. Ni byiza turasengera gikorane cyo ku mugoroba, ubona ko cyamaze kuvugwa. Ndibaza yuko ibintu tuza kubona kuri uno mugoroba byamaze kuvugwa. Nuko rero kumbure ntaza kuba ari izi ya audio, kuko izo hanyuma mwebwe muzozikoresha hanyuma kugira kumbure turaza gusoma imirongo imwe imwe. Nuko mwubwo butumwa nyene bwa Mwindata Hosebe Nkamere Perez, kandi ico ni gice cyo kwitegura Imana iriko irakora. Twebwe turaza kubona yuko ari gikorwa mu buryo buciye bugufi. Mwindata Branham yaravuze ngo nimba yaravuze ko azoza akaza mu buryo buciye bugufi cyane, agakora byose, ibintu byose Imana yavuze yuko yari gukora mu kuza kwiwe, hanyuma ntibamubona, ariko yarabikoze, kandi harabayeho ivyimbugwa, ingaruka z'ukuguza k'umwami. Kandi ibyo vyimbugwa byarabaye muri no myaka 2000 mu bihendwe by'ishengero, hanyuma aza mu kuza kwiwe kwa kabiri. Murabona? Ariko aza kandi aciye bugufi cyane, n'ubundi aza aciye bugufi, kandi mu gushizwa mu guhinduka ukuri kwa nyuma, ukwitegurira ibikorwa bikomeye cyane. Jewe ndizera n'umutima wose yuko bizoba mu buryo buciye bugufi cyane gose, ariko hazokogwa ibintu byose yavuze. Ibyo bizohinduka ukuri, kuko hategerezwa kuba abantu babyizera n'umutima wose, kandi bakabirondera, bakabikunda, bakaba ariko baratakamba babisaba, kandi bakabyipfuza, batereza kubaho. Ni byiza Yesu umwami wacu yodutegura, aduhezagire. Turizigiye umwami yuko kino gikorane cyo ku mugoroba arico gikorane tuza kugirira hariya. Mbega ni hoteli yihe? Kumbure Mwidata ariko arategura ivyo. Herso Rudi ni wari karategura. Ni hoteli yihe? Ni yihe tuza kujamwa? Real Intercontinental. Byiza. Mushitse hariya isare baca bayimenya, bashitse hariya ku hoteli isare baca bayimenya, aho byarerekanywe baca bayibona. Nuko rero abantu batumiwe bose baza ko bari hariya, kuko irya sare ijamwe abantu benshi, kuko ubwa mbere yari y'abantu 50 gusa, hanyuma baciye bayagura ijamwe abantu 100, hanyuma barayaguye kugira ngo ijemwe 125. Mbega bagejeje ngaho canke barongeye ku kindi gipande kugira ngo ijemwe abantu 150? Mukama wanje. Nuko rero twese tuza kuba turi hariya, haza kuba hariya abantu benshi, ariko uko biri kose ihangiro kumbure twoshobora gutegura iri jambo rya Revera Hosebe Nkamere Perez, iryo yatubwiye ejo, tukongera tukaryumva, kandi tukaba turifise rigwijijwe kugira ngo turitange. Mbega ntibiza gushoboka Edward? Sinzi namba byoshoboka mwakije gikorana c'abapasteri tukaza gushobora kuritanga mu gikorana za kubirifise. Urakoze cyane Edward, urakoze cyane Edward ku bwo bufasha. Murabona uyu muntu yama yiteguye kugira ngo aretange mu gikorane c'abapasteri ariya muri hoteli. Ni byiza, ndizera yuko dushobora gutangurana n'iryo jambo. Ni minota 30 niri gufi cyane, turaza kuryumviriza, ariko twebwe turashaka
kugumbira kwakira ibyo bintu byose birimwo, kandi se mpwemu yera yoturongora. Icifuzo cacu ni ukwakira ibintu byose afise uyu munsi, ibintu byose adufitiye muri iki gihe, kandi tuzovyakira kuko nico gituma yadutoranije umwami, nico gituma yaduhamagaye, nico gituma yatuzigamye, nico gituma yamye ari kumwe natwe, kandi twaciye mu bigeragezo, mu ngorane, intambara canke ibyo ari byo byose, ariko turi ngaha duhagaze imbere y'umwana w'umuntu. Ese umwami yoduhezagira cane kandi cane gose. Sishaka ko twara uwundi mwanya, kuko ndizera yuko hamwe n'ibyo twumvise marayika w'umwami ariko aratubwira birahagije. Murumva ingene byabaye byiza cyane kuri twebwe kugira iki? Gufata igitabo gihesha uburenganzira. Mbega tugifata gute? Ni gute we yavuze Alfonso? Ni gute yatubwiye yuko twebwe turonka igitabo gihesha uburenganzira? Ni mu buryo bw'ubutumwa. Kandi we nanje namba twarakiriye ubutumwa, mbega twakiriye iki? Igitabo gihesha uburenganzira. Kandi twashobora kuvuga tuti atubu ndagifise, nkuko yabwiye Benji, atubu ndagifise, ndagifise. Hashemezwe izina ry'umwami. Ibyiza, Imana ishimwe. Ese Imana yaduhezagira cyane. Ndibaza yuko kino gikorane cabaye igikorane kidasanzwe, bino bikorane, kino cabaye igikorane gikomeye cyane twagize ngaha muri Amerika yo hagati. Ndumva mpimbawe cyane, nezerewe ko Imana yampaye ingufu byose kugira ngo nshike ngaha. Imana ishimwe kubw'ibyo. Hashemezwe umwami. Umwansi yashaka kudushira imbere umutego, yashaka kudutega umutego. Yari yazanye udubazo runaka. Rusa arambwira ati reka tugende kwa dogitere kuko ibi bintu biratangaje cyane. Dogitere arambwira ati musore, wowe wafashe urugendo, birabujijwe, sindakureka ngo ugende. Dogitere ndamubwira nti dogitere toya, titwebwe no mutima umeze nk'uko, sindakureka ngo ugende. Dogitere nti niwiyumvire, tije ndafise umwitwara, ndafise ibintu ngiye gukora hariya, kandi nzoba mwakiriya kibanza, kandi ndagiye nzogaruka ameze neza. No kuvuga nzogaruka meze neza kurusha uko we uri kuravuga ubu. Ibyo uri kuraraba ngaho mu mashini, nzogaruka meze neza cyane gose kurusha uko. Nuko rero navuga ati ni byiza, ati wegende ukore ibyo bintu ugiye gukora. Ariko dogiteri yarashavuye cyane, arahamagara Rusa ati mbega wa muntu aracariho? Taracari muzima? Ati ni byiza, ati muhibi nibi ibyo na kimwe mw'ibyo bikenewe. Ico nkeneye ni umwami gusa. Ndashimira umwami ko yanyemereye kubana namwe ngaha. Imana ishimwe. Hashemezwe umwami. Imana ishimwe. Turahezagiye kandi umuvukanyi wacu Jose Benjamin Perez. Imana ihezagire umuvukanyi wacu Revera Jose Benjamin Perez hariya muri Puerto Rico. Ese byo babityo. Ese Imana yaduhezagira kuri no mugoroba muri kijya gikorane. Nimba hari umuntu afise ikintu cyo kuvuga ngaho, turaza kuba dufise mikrofone, urashaka gushobora kukivuga. Ibyo wewe wiyumvamwe kuko nigikorane cy'umwidegembyo, kumbura haza kubaho nibibazo canke byinshi, ibibazo bike canke byinshi, nuko turaza kwishura ibyo tuza gushobora kwishura, ibyo tuza kuba tuzi nabyo, ibyo tuza gushobora kwishura. Nta kintu na kimwe tuza kwiyadukanira, nta kintu na kimwe tuza kwadukana kugira ngo twishure ibibazo, kugira ngo dusimbe intambuko. Oya, turaza kwishura ibyo tuzi neza ko twishuye nk'uko ijambo rivuga. Ibyo tutazi nabyo turaza kubisuzuma, tubyige, tuzobyishura ikindi gihe. Nuko rero Imana bahezagire cyane kandi cyane gose. Reka twakire ngaha hamwe ndata muvukanye Edward. Turanezerewe cyane ku bintu byose Edward yakoze ku bwacu. Turasaba yuko Imana yo guhezagira Edward mu buryo budasanzwe.
kandi Imana ishimwe kubwa buri mupasiteri wese yaje kugira ngo abe ngaha ari kumwe natwe. Wabaye umugisha, murakoze cyane kubwa bene data bose bakoze kubwaje kugira ngo batujane batugarukane. Turashimiye abari mu gikoni, abateka Eduardo yarafise ngaho mwumvire nawe, nta muntu n'umwe abarusha, nta wundi muntu n'umwe abarusha guteka. Nuko rero Imana ishimwe kubw'abatetsi bene data bamye batwitaho, bamye bagabye, mbega babita gute, abajejwe umutekano, abakorovye. Cabaye igikorane c'imigwi myinshi, aho buri mugwi wose wari wunze ubumwe kugira ngo umwami ahabwe cubahiro muri kino gikorane. Turashimiye abatekinisiye, turashimiye mwedata Herso yamye ari ngaho agavye ariko arafata ibintu byose. Imana imuhezagire, kandi turiteza yuko mwebwe mutwara bino bikoresho, bino bitabo, kandi turiteza yuko iyi ibi ntango y'umugisha ukomeye cyane. Mwibuke ibyo babajije mwedata Branham mucagihe igihe yavuga ati mwami, ubu ndiko ndasaza, mbega nzobona irindi kanguro, nzobona irindi kanguro. Nuko ntabwo yari gushobora kuribona kuko ikanguro ryaza igihe intumwa yabihari, nuko igatangura kuvuga ijambo, kandi iryo jambo niryo rizana iryo kanguro. Iryo kanguro muri Amerika Latine yose, uwazanye iryo kanguro rikomeye cyane hamwe n'uwo mugisha, nuko bizanwa bikogwa n'intumwa. Ubu rero haje ikanguro ry'umusozo, ikanguro ry'ugushitswa, kandi iryo kanguro ni kanguro rizanwa n'ijambo nyene, mpwemu yera. Imana duhezagire, murakoze cyane Eduardo, Imana guhezagire, turanezerewe cyane, turahimbawe, murakoze.